imbere ya Bikira Mariya umuvyeyi w'Ekleziya, imbere y'abakristu bakoranye ngaha, nibutse ivyo ntegerezwa n'indagano zanje z'ibakirisimu, n'ivyo ntegerezwa n'umuhari w'abasaveri. Jewe Kenira Gukunda, Arsene Patience Irakunda, Keikabaga, ndiyemeje ko ngiye kumenyesha hose ko Imana idukunda ikaba umuvyeyi wacu, ko nzokora uko nshoboye kose mu kwiteza imbere no mu guteza imbere abandi, kugira ngo mu gihugu canje igisata c'abemera Imana kigere mu bigero gitera imbere, ubukristu n'urukundo rw'Imana bitsimbatana. Izo nizo ndagano zacu. Vamos a Kristo, wako mu Kristo Imana. Amen. Urawibuka ko utwa wese atwara umusaraba wa Kristo wambe mu Kristo Imana. Amen. Urawibuka ko utwa wese atwara umusaraba wa Kristo wambe mu Kristo Imana. Amen. Urawibuka ko utwa wese wa Kristo Darengutse. Ndagukunda Kenira. Darengutse. Tuko Imana Kristo nawe. Darengutse. Twifuza kugira indagano z'abasaveri mu gisata c'inkerebutsi. Dushaka kuba abasaveri bagushitse ku rugero turimo, ni kuki ushaka kuba abasaveri bagushitse? kugira ngo turushizeho kuba abakristu nyabo, twongere twifashemo n'abantu. None urazi ibyiza by'urukundo? Turabakunda Imana. Urazi ibyiza by'abasaveri? Umusaveri abeshwaho na Kristu, umusaveri n'icabona ca Kristu mu buzima bwiwe bwose, umusaveri afasha abana adasavye kandi aciteza intego, umusaveri arakomeza kongera agafasha abantu mu masamarira ku mwana waherereye, umusaveri abana n'abose mu kuri no mu bupfasoni, umusaveri abona kubuhereza nta muntu wese afite umwaka, umusaveri asanzaga akanyamuneza ahari hose, umusaveri yamira kure ibiganiro bibi, umusaveri afasha mu iterambere ry'igihugu ciwe mu bikorwa mu busanzwe no mu kwigora, umusaveri amenyesha abandi ijambo ry'ubuzima bw'Imana. Bakunze ubwatsi, bakunze ubwatsi. Ni byiza iyo izina rya Kristo hanyuma twese izina ry'umwemezi wacu ariyo cyariro cya Kristo muri iryo seze nkuru yacu ya Bujumbura nk'umuhari w'abasaveri nabemewe twese mugire intego zayo.
imbere y'Imana Data, Mwana, Mutima Mweranda, imbere ya Bikira Mariya umubyeyi w'Ekleziya, imbere y'abakristu bakoraniye ngaha, nibutse ibyo ntegerezwa n'indagano zanje z'ibatisimu, n'ibyo ntegerezwa n'umuhari w'abasaveri, jewe Diyemeje ko ngiye kumenyesha hose ko Imana idukunda, ikaba umubyeyi wacu, ko nzokora uko nshoboye kose mu kwiteza imbere no mu guteza imbere abantu, kugira ngo mu gihugu canje igisata c'abemera Imana kigere mu bigero gitere imbere, ubukristu n'urukundo rw'Imana bitsimbatane. Izo nizo ndagano zanje. Sokonini Magarize, diyemeje ko ngiye kumenyesha hose ko Imana idukunda, ikaba umubyeyi wacu, ko nzokora uko nshoboye kose mu kwiteza imbere no mu guteza imbere abantu, kugira ngo mu gihugu canje igisata c'abemera Imana kigere mu bigero gitere imbere, ubukristu n'urukundo rw'Imana bitsimbatane. Izo nizo ndagano zanje. Imbere ya Bikira Mariya umubyeyi w'Ekleziya, imbere y'abakristu bakoraniye ngaha, nibutse ibyo ntegerezwa n'indagano zanje z'ibatisimu, n'ibyo ntegerezwa n'umuhari w'abasaveri, jewe Kenira Dukunda, Arsene Patience Irakunda, Erika Baraga, diyemeje ko ngiye kumenyesha hose ko Imana idukunda, ikaba umubyeyi wacu, ko nzokora uko nshoboye kose mu kwiteza imbere no mu guteza imbere abantu, kugira ngo mu gihugu canje igisata c'abemera Imana kigere mu bigero gitere imbere, ubukristu n'urukundo rw'Imana bitsimbatane. Izo nizo ndagano zanje. Divine Imana, Jamani ndaize Elefisi atufasha. Mikaeli Yomize,
kwiteza imbere no mu guteza imbere abantu kugira ngo mu gihugu cyacu gisata cy'abemera Imana igere mu bigero gitere imbere ubukristo n'urukundo rw'Imana bisimbata izo z'amagaraza. wibuka ko umutima wese akora umusaraba wa Kristo wamba uri umukristo w'intwari.
wataruteza abandi mube abatuma n'abasaferi b'ibanga kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.